gwaruka bakenyezi bashinga ntahe barundi twese ibidukikije nibwo buzima bwacu niwavyirengagiza vyovyo ntibizokwirengagiza. Ikiganiro twiteye ibidukikije mugitegurirwa na Radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mpfunyapfunyo. Bakunzi b'ikiganiro twitaye ibidukikije cyo kuri umunsi wa gatanu ndabaha ikaze ndabakengurukire ko namwahisemwo insamirizi Kazoza FM ijwi kugwiza umwimbu. Muri kino kiganiro cy'uno munsi tuza kuba turi ku mutumba wa Bumba, zone Bumba, komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke, ariko hararangurirwa umugambi wiswe Preserve and Restore Ecological Integrity of the Kibira National Park. Muri rurimi rw'ikirundi no gusubiriza itoto hamwe n'uburinganire bw'ishamba kama rya Kibira. Uwo mugambi rero ukaba uri kurashigwa mu ngiro nishira hamwe Communities of Hope bafashijwe mu vy'uburyo nishira hamwe Terra Fund. Tukaba twagendeye rero abanyagihugu bari kuri uyo mutumba bariko baragwiza amatuta y'ibiti bizotegwa ku mitumbi hanamiye ikibira, eka mbere nibizosubirizwa muri ico kibira. Iruhande y'ivyo biti hariho n'ibiti bariko baragwiza. Ivyo biti navyo akaba ari amagereveriyo azobana n'indimo, ariko kandi harimwo n'ibiti vy'ivyamwa by'amavoka. Muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe rero n'abene gihugu bo kuri uwo mutumba bahurikiye mwishira hamwe riri kuragwiza iyo mivyaro, ariko kandi tuza kuba turi kumwe n'abasanzwe bakurikirana uwo mugambi buri munsi ku munsi basanzwe bakorera mwishira hamwe Communities of Hope. Arimo gwenje ndakire Meshe James Sangwikaze. Mu kiganiro twite ibidukikije c'uno munsi twagendeye umutumba Bumba muri zone Bumba, ni muri komine Bukinanyana, ahasanzwe hariko harakorerwa umugambi gusubiza itoto hamwe no gusubiza imbibe ikibira kama ca Kibira, mu congereza yitwa Preserve and Restore Ecological Integrity of Kibira National Park. Mukaba rero kurakogwa nishira hamwe Communities of Hope, muziko dusanzwe dufadikanya mu bategura kino kiganiro twitaye ibidukikije. Rero turi kumwe n'abene gihugu bahurikiye mwishira hamwe rigwiza imivyaro y'ibiti kugira ngo bizohave bitegwa, ngira ngo baraza kutwidondora n'ishira hamwe ryabo. Tukaba rero turi kumwe n'abakora mwishira hamwe Communities of Hope nabo bahagarariye umugambi, hakaba hariho novuga no gukurikirana ku munsi. Rero muhigwale nje tugiye kubana muri kino kiganiro c'uno munsi, ariko ubwa mbere na mbere reka sabe abo turi kumwe bidondore. Murakoze cyane. Jewe nitwa Girikushaka Shadrack, sanzwe ndiko nkorera mwishira hamwe Communities of Hope, ndiko ndakurikirana umugambi Burundi 2023 Preserve and Restore Ecological Integrity of the Kibira National Park. Turiko turakurikirana uyu mugambi mu makomine ane. Hariho amakomine abiri ari mu ntara ya Bubanza, ariyo komine Mpanda na komine Musigati. Hakaba kandi n'amakomine abiri yo muri mu ntara ya Cibitoke, ariyo Bukinanyana hamwe n'Amabayi. Ubu rero turiko tuvugana turi ku kibuga aho tuzadukorera muri Rukango, aho turiko tugwiriza imivyaro y'ibiti tuzotera muri komine Bukinanyana. Murakoze. Nanje nitwa Habonimana Exo, abashanzwe nkurikirana ibikorwa by'uno mugambi aho bikorerwa hose mu ntara zibiri arizo
Cibitoke na Bubanza. Rero turiko turagwiza ibiti nkuko mwabyumvise, ibiti bitandukanye harimwo ibibana n'indimo, ariko kandi akaba hariho n'ibindi biti bibana tuzotera mu kibira kugira ngo dukingira ikibira cacu hano mu Burundi. Murakoze. Kurundi ruhande two kwakira urongo irishira hamwe. Yego nuko murakoze. Je twabenda nkuko Leandre nkaba n'umushefu d'equipe w'ikishiramwe turyohora isi rikaba rikorera ku gacimbire Rukango umutumba Bumba zone Bumba komine Mukena intara Cibitoke. Iryo shirahamwe rero rikaba rigizwe n'abanywanyi 39 abagore 29 abagabo 10. Ibyo bintu rero je nkabona bimeze neza gose kandi tukaba tushana tubimenyereye. Murakoze. Nuko turi kumwe rero na bandi bene gihugu bahurikiye muri rino shirahamwe, turaza kuronka akaryo kugira tuganira ku bibazo bitandukanye bijanye n'uyu mugambi, ako cyane n'ibijanye no gukingira ibidukikije. Reka rero tugaruke kwa Giru kwishaka Shadrack, nkuko yatubwiye ngene uno mugambi uri kurakora. Nagomba kumubaza ubwa mbere uno mugambi mbega werekeye iki, ufasha bande, intumbero yabo hanini ni yahe, nubwo watubwiye aho musanze mukorera unasubira hatwibutse. Murakoze cyane. Nkuko nabivuze n'uyu mugambi nivyo navuze mu Congereza kubera umugambi niko wanditse Burundi 2023 Preserve and Restore Ecological Integrity of the Kibira National Park. N'umugambi ushimikiye cyane kunagura canke gukingira ikibira iparike canke uruhongore kama rwa kibira. Ariko kandi nkuko uyu mugambi kugirirwa neza twariyumviriye gukorana n'abene gihugu aho basanzwe batuye baba hafi y'ikibira. Nico gituma mu byo turiko turakora harimo kuzogwiza imivyaro y'ibiti biterwa hagati mu kibira hamwe n'ibindi biti biterwa mu ndimo. Ngiriye ko n'umugambi turiko turafata mu mugongo na Terrafund. Terrafund rero yadufashije twihaye ihangiro muri uyu mugambi kugwiza ibiti bingana ibihumbi 16 162 ibiti ibihumbi 162 muri izo ntara zibiri muri aya makomine ane asanzwe yegereye ikibira. Rero muri ivyo biti rero nibaza ko byaba byiza ndababwiye n'ubwoko tuzotera. Muri ubwo bwoko tuzotera ubwoko butandatu bw'ibiti. Hariho ico bita Prunus africana, twihaye ihangiro yuko gushika mu mwaka wa 2029 tuzoba twateye ibiti bikongera bikamera ibiti ibihumbi 80 bya Prunus africana. No kuvuga ko ni hangiro twihaye yo gutera ibyo biti bikongera bikanaga. Ibyo nivyo twifuza ko bizaba byanaze byakuze, kuko urumva ko hari imyaka 6 mugabo tuzotera ibirenga ivyo kugira ngo dushobore kuronka ibi byakuze bishika 80. Hanyuma duzotera n'ibindi bita Mesopsis emini hamwe babita umuhumuzo canke umuhumure. Ibi n'ibiti navyo nyene twihaye ihangiro yo kuzoshika kugutera ibiti bikongera bikanaga bigakura ibiti ibihumbi 27. Hanyuma hariho n'ikindi bita Newtonia buchanani cyangwa umukerekwa. Ico nashinye tuzotera ibiti ibihumbi 27. Ivyo nibizonaga tuzotera byinshi mugabo urazi yuteye hari ivyo utera bikanaga n'ibindi vyuma tuce tubisubiriza mugabo ku buryo bwuko mu mwaka wa 2029 tuzoba dufise ibiti ibihumbi 27 by'umukerekwa byanaze. Hanyuma tuzotera na Grevillea robusta canke Grevillea abarundi batari bake barayimenyereye. Nivyo turabona baravyijukiye mugabo hari aho usanga bidahari. Turavye naha turi twanye ko bikenewe. Aha rero ihangiro yo kuzotera ibiti ibihumbi 18 gushika mu mwaka wa 2029. No kuvuga tuzotera ibirengaho gato kugira ngo dushobore kuronka ivyakuze bishika ibihumbi 18. Hanyuma twariyumviriye kandi rero no kubene gihugu muri vya biti bana n'indimo kuzobaha ibiti vy'amavoka Persea americana. Ibi rero tuzotera ibiti bishika ibihumbi 550. No kuvuga ivyo nivyo twifuza ko
gushika mu 2029 tuzoba dufise vyakuze mbere bitari bike ko hariho amavoka abanguka kwama twifuza ko muri ico gihe azoba yatanguye kwama tuzoduza gatoya mugabo twihaye ihangiro yuko twoshika ku biti bishika 550 hanyuma hariho mu makomine amwe cyane muri komine Mpanda twarabonye ko hariho inzuzi zikwiye gukingirwa cyane aho tuzohatera amabambu canke imisuna bambuza vulgaris imisuna rero tuzoyitera tuyumviriye ko twotera ishika ku 4,950 ariko iryo nihangiro turashobora kubirenza kuko umugambi dufise nuwo kugira ngo twambike imisozi tubona atabiti bihari hanyuma na cyane no mu kibira ahantu biti vyaciwe canke vyatwawe n'umuriro dushobore kubisubiriza kugira ngo dukingire bidukikije neza rero nivyo twifuza gushikako ariko muri uyu mwaka tuzoturagera ku mwaka muri uyu mwaka ivyo biti ntizobitera rimwe twarabigabuye mu mice turavye ubuhinga naho tuzobitera nagomba nshingira ko ndababwira ubuhinga turiko turakoresha hanyuma ni nariko ndavuga rero ko nk'uyu mwaka w'2024 turabona yuko mu byo dutegekanya dutegeza gutera ibiti bishika nk'ibihumbi 93 n'ijana gushika mu mwaka w'2025 hanyuma mu mpera za 2026 dushobore gushika gutera ivyo twiyemeje mu ihangiro twitegura yuko mu mwaka w'2029 tuzoba twashitse kwihangiro kandi turizeye ko bizogenda neza. Murakoze ngira ngo muravyumva yuko ariko aragerageza guca ku masonga ibigiza hanini uno mugambi ngomba rero kugaruka kuri uyu arongoye novuga rino ushira hamwe mwiyumvise gute mutowe na rino shira hamwe kugira ngo mushobore kuba ari mwebwe mwugwiza imivyaro y'ibiti novuga mukaba novuga intango y'uno mugambi. Ego murakoze iyo bintu twatowe tuvyumvise neza tukivyumva twaci dusanga menga iryo shiramwe bo tugomwa kubera ko twari dusanzwe tubimenyereye no muri prodefi baraduha umugambi w'ibintu byinshi kandi baci yafata twe bishiramwe nyene ico gihe rero twace tugira ntitugwiza ibiti nk'uko nyene ducariyo ivyo biti turabigwiza turabiha bene gihugu ibindi barabijana kubitera ku mitumba ya leta ico gihe kubera twagomwe n'abagoronome mu komine kubera bari basanzwe batuze twatusanzwe tumaze twarabikoze hama rero tukaba dushima ingere cyo turabikora tushima n'ingere izo tugira akamaro mu bene gihugu murakoze. Murakoze cyane ariko iruhande y'ukufashanya novuga n'abasanzwe bakurikirana no mugambi kugwiza novuga hariho gahembo turaza no kubigaruka ko uno mugambi mona uzoba maririki cyane mu vireke kwisununura novuga mu buryo ariko cyane mu kugira ubuhinga bwo kugwiza iyo mivyaro ariko cyane no kugira ubuhinga canke mbere no kwigisha abandi mu kingira ibidukikije. Yego murakoze cyane je nitwa Bizimungu Fidele ku mutumba wa Bumba zone Bumba komine ya Bukinanyana turi ngaha mu gacimbiri ka Rukango jewe na jewe byaramfashije cyane kuko nuno munsi honye n'umugambi umaze gutangura ndamaze kubona ko naronsemwo nk'isuka mu dufaranga twa mbere bamaze kuduha umva ko twese rero byaradushimishije cyane ariko ikintu nyamukuru twasaba yuko umugambi ubwo mudushigikira kugira tuzotera imbere turonke ibitungwa turonke inka kugira tuzoronke umwavu tuzodufumbiza mu matongo mu ndimiro ziwacu bishobotse n'imbuto bakatugomwa abo badukurikirana bakazoturonsa n'imbuto zo kuzoza dushira mu matongo iwacu murakoze. Hari n'abakenyezi hano bari muri uno mugambi mwebwe nk'umukenyezi mu rugo kuza gukorera ibiti benshi basanzwe bamenyereye ko bakorera indimo zisanzwe ibiharage mfite singira ngo n'imyumbati biraborohera kuza gukora muri ano matuta bihava bikabafasha ikinovuga mu buzima bwanyu bwa mwisi yose na cyane ko tumvise ko hari n'agahembo muronga. Cyane twandayize cyane umutumba ni Bumba zone Bumba komine ni Bukinanyana iri shirahamwe riradufasha kuko turarikora tukongera tukaja no mu mirima
kuko dusaba yuko boturosa imbuto tukaronka umugambi utera imbere rwose kandi murakoze. Je nitwa Ntirantuba Denise. Biradufasha twe turakora mu mirima ariko dusaba yuko hari abantu batishoboye bashaka yuko bozotera imbere bakatuduza ko tukazogira ikintu twokwishitsako. Hariho nk'umuntu ashobora kuronka n'aharima mugakabura n'agafumbire yotera mugabo bagize bakaduserukira babijejwe tukazana ko turonka n'agafumbire cyangwa n'udafise n'agatunga kakaronka baba bakoze. Ariko tugaruka ku bikorwa mukora ngaha. Ibikorwa dukora ngaha ibyo biradufasha ku gahembo bako baduha agahembo karatugirira akamaro. Hari igihe umuntu atabafise nk'icyo wagira cyangwa agasuka akaronka nk'agapanga mu rugo yari afise akoresha baraduha agahembo haradufasha tukagura n'agasuka. Murakoze. Katugaruka bijanye n'ubuhinga bwo gukingira ibidukikijeho hari ico mubona bibafasha bibikorwa bavuga babigisha muri ko murabona ariko ndabona mukanya muri ko muraba imbuto z'ibiti zigeze kuja kunovuga kubadikwa bwo buhinga bwo muraburonka canke byavuze ngo manusa mubimenyereye hari ico bibungura. Yego cyane nitwa Emma Dismas nkaba ndongowe nirishira hamwe tucyumva twaragitavye cyane tubona n'ubuhinga cyane bwiza kandi dushoboye kuba twobukora dufatikanije nabo turi kumwe tukaba turi kumwe n'abakenyezi ngaha badufasha gukora ku kazi tujanye rero n'ibikorwa dukora ngaha turabona ko ari byiza cyane barabutwigishije mu equipe wacu aratwereka afatikanije n'abamurongoye nawe nyene aratwereka ubuhinga buhanitse cyane twatumenyereye twarabushize mu twaratanguye kugira ibiti turabiyoreza barabitwereka uko tubiyoreza turabikora imbuto z'amavoka nizo mbuto bababwiye nyinshi cyane ibyo byose twarabikoze ku buhinga rero kugira ngo dushire izo mbuto twarakoresheje ikitwa ubudumbugu aribwo ubudonga rero twarabujishe cyane n'ubu ngaha burimo cyane rwose imbuto nazo kandi nazo nyene zaranaze zimwe zaranaze neza cyane rwose turavye rero ubu buhinga batwigisha kuri zindi mbuto zimwe turiko turazishira mu matuta tufatikanije n'abakenyezi kandi bizotugira akamaro kugira ngo tuzihe ko n'abandi bantu bazo mwirishira mu ryacu turongoye turiko turakura ngaha akari cyo mbona rero kiza uyu mugambi kaba ari mwiza cyane kuko n'umunyagihugu w'impande wese kuko babivuze ku mitumba bamwe bazoziduha tuzitere kungo abandi zitere mu ntuzebe ku yindi misozi murakoze nico mbona. Hari uburyo babaha muri ko murakora ariko si mwese mbona muhari si mwese mbona muri murano mashira hamwe kumugaruka mbege ahiwanyu ni mwese mwamaze gutahura akamaro ko gukingira ibidukikije no kuja muri aya mashira hamwe ashobora kugwiza imbuto z'ibiti. Ego murakoze nanje nitwa Sagwere yandi nkaba nkorera mwirishira hamwe nyene je ndiko ndaraba biradufasha gose baratwigisha ubwo buhinga bw'amahubahuba tukayajisha kugira ngo amahubahuba kandi turaronka agahembo kayo tukaca tubona yuko twebwe mu byo dukora byose bidushimisha tugasanga uyu mugambi rero twazoguma tubandanya nkuko babivuze nukuri je ndabishima gose kandi ndabikenguruka. Ikindi kibazo ngomba kubabaza cyane novuga abakenyezi bari muri ano mashirahamwe ngomba kugarukana cyane ku kamaro kuno mugambi turazi ko bitoroha rimwe na rimwe ko ubutunzi bw'umuryango umukenyezi aba ufise ko uruhusha rumwe n'umushinga ntaye wiwe biraborohera uburyo mwakwenga haga mu faso yuko mu bukoresha ico mwipfuza mwiterambere ry'umuryango wanyu y'urugo rwanyu. Shaka zina kandi ntwa nibishaka dera birashoboka ari hamwe twahakura n'agahembo tukahakura gakoko tukahakura n'inkwavu hama mu nyuma tukakuramo n'umwavu twakuye muri za nkwavu tugatera tukimburamo. Undi mu kenyezi eko turashima jewe nitwa ntaho nkuriye Judith mba ngaha mu gacimbiri ka Rukango zone Bumba komine Bukinanyana. Ikintu rero kituryoheye n'uyu mugambi batweretse benshi bamwe murabona turiko turakura n'uyu mugambi rero batweretse uko twotera ibiti hariho igihe uzogera no mu zabukuru ukikora kuri cya giti wateye cyangwa ukikora kuri cya cyamwa wakoze rero ibi biratworohera n'ukuri turabishima n'ubundi mwokomeza muzamwebwe mutukuri muza muratwereka iyindi migambi twokwisononoramwo. Urakoze cyane ariko reka ngaruke na cyane ku
mukuru w'ishirahamwe akabijya kuri no mugambi kuri no munsi nakahe urabe novuga n'indi migambi warumaze gukorana yo gukingira ibidukikije. Ikibijya nuko kubiyereke byishiramwe ibintu dukora nuko ubu mumwe wese gushikuba amaze gutahura ingene yo kwiteza imbere no kumukugirana mu kwigwiriza ibiti kubera ubu mu gihugu ino ubu umuntu wese ari usanga ari magira amatuta gwiwe muhira imikaritusi canke imiriro ugasanga abene gihugu barimo baragirane baza kumugurira muhira nikime mu bikesha inyigisho mwarose ego twikije inyigisho nikime na jewe kurutasi miso ndagira amatuta imikaritusi kandi nkagurirwa amafaranga atari make haba nkabona nteje imbere muki mu muryango ari naco gituma n'ubu umwe wese arimo arakora ubuhinga kuri ibi bintu byari ishiramwe ryahera umwe wese nawe azobaragira atarabimenye azobaragira nawe yongera kugirane kwiteza imbere mu kugirane mu kugeza indinganizo yuko nkino nye turonka imbuto cyane z'imikaritusi amagereveriyo amamezo psisi ncikunda kuyaronka muga imikaritusi barabwiza cyane gose eko iryo niterambere rero cyane rose kubitwihaye umwe wese abikora yoshobora kuzoza aramikora hehe no muhire murakoze. Ndamunganiye gato jewe nka twese uko dukoraniye ngaha hari ikintu kinini n'ubu dufise mu mutwe kiriko kiradushimisha dufatiye kuri aba bantu babakuru mwaturungikiye kutwigisha dufise akanyamuneza twese ko nk'uyu yarungitswe n'uwo mugambi wirishira hamwe ubu dufise akanyamuneza yuko ari atangura kugira ngo atwigishe neza kugrefa amavoka kuko muri komine nta bantu bahari baje kugrefa amavoka ariko kubera ubumenyi umushefu wacu Nelson agira atwigishe atangwa kutwigisha biciye bidutera intege kandi natwe mu nyuma tuzo tuvyigisha n'abandi murakoze. Tunagende ku ruhande rwiwe tunamubaza ngira ngo ingene mu musanzu novuga muri ko murakorana ngaha Nelson aje kuvuga ati hari ubuhinga mugomba kubigisha ngomba kurugero wasanze bafise cyane kubumenyi mu vy'ugukingira ibidukikije ishaka bafise bano musanzu mukorana ubaravye na cyane mu ntumbero gukingira ibidukikije na cyane n'ingene bakoresha uburyo nuvuga muheza mukabaramira iyo bakoze. Mwakoze cyane nkuko mwabisanze biri twasanze ku kivi kandi biraboneka ko bafise ishaka mu bisanzwe tukiza hano nivyo bari bafise ishira hamwe rijeje gukingira ibidukikije bereka ko bari barabitahuye ariko kandi ico nabashimye jewe ushiko no munsi nishaka bafise no kwitwararika ibikorwa kuko ushiko no munsi ngaha mu Rukango ntangwane nimwe ndigera mpura nazo muzivuye ko bodukorana nukuri barakora neza kandi baravyishimiye cyane ubuhinga nabwo ubwo bataba bazi twarabubigishije ndavuga cyane nk'ubuhinga bwo gutegura itutarya mezocysemini imihumuzo n'ubuhinga bwari bugoye kuko twarimba tugashirayo amagereveriya tugashirayo umusenyi byarabaruhishije ariko barabonye yuko ari ibintu bica bimera neza cyane mu ijambo rimwe naza yuko ubuhinga tuzoba tubigisha nkuko babivuze vuba cyane twatangagira amagerefaje y'amavoka kugira ngo baronke imbuto zimeze neza bifuza kuronka zama neza ivyo rero urumva vuba tuzobibigisha ariko sivyo byonyene hari n'ubuhinga bwo korora ibizinu kuko muno mugambi hariho igice cyo gufasha abanyagihugu abashiye kwiteza imbere ivyo twarabitanguye bariko bararondera aho tuzokubaka inzu y'ibizinu wanashima bonyene kubirisha kabafise baravuze ko bazokwirondera ahantu twubaka mu mirima yabo nyene canke mu matongo yabo hanyuma tubigishe tuzoca tubigisha ku buhinga bujanye no kurima ibizinu buhinga bwa kijambere ibyo byose ni ibintu bishasha kumbure novuga bazohava bunguka kumbure akabaronka na yamase bavuze na zambuto bavuze bivuye mu byo bikorwa bazoba bariko barakora ibisigaye nibaza ko ntovuga ngo ndandire ariko tuko turakora intambamyi zo ntizibura intambamyi novuga tumaze guhura nayo ngaha ni intambamyi ijanye n'amagereveriya kuko twarateye bwa mbere bivanye n'imbuto kumbuye zari zimeze neza zaragize ikibazo ariko twaciye kubitorera inyishu twararondeye izindi mbuto zimeze neza ubu murabona yuko ari ibintu byiza imbuto zameze ku rugero rwiza cyane tubishima nako cyane kandi gose kandi icyo ndabashimira kandi mu kuvomera barabyitangira cyane ibyo byose ni ibintu byerekana yuko bafite ishaka ryo gukingira kibira kuko nk'amavoka yoyo je baguma bambwira ngo amavoka yo turabona ni make byiza mwokongera mukazana yandi menshi kuko bose bafise ishaka ryo kuronka amavoka bw'abaronke ibiti mu ndimo zabo
yego nibaza ko novuga nk'ivyo ibisigaye baravyivugira ni vyinshi. Murakoze. Murakoze cyane. Tugaruke kwa gira uko ushaka Shadrack, murongo nuvuga uno mugambi ko murakurika icyo ngomba kugaruka ko wari wavuze ikijanye n'ubuhinga mukoresha. Ubwo buhinga mukoresha mbega mubona ari ubuhinga buzobashikana kwihangiro y'ivyo biti mbere novuga y'uwo mwimbu w'ibiti novuga mutegekanya muri iyo myaka yose muhatubwiye, mbega nko nariko ndavuga muravye muriko murakorana cyane cyane ababene igihugu muri ano ma commune agera kurane muri zo ntara zibiri, mubona bizoshoboka? Murakoze cyane. Twebwe turafise kwizera cyane kuko turavye ubuhinga dukoresha, nico novuga approach twakoresheje, twashimye gukorana n'abene gihugu basanzwe arabo ngaha nyene, kuko iyo uri gukorana n'abantu bamenyere aho nyene ibintu barabikora babikunze kuko babikora nk'ivyo wabo. Ikindi nomenyesha muri uyu mugambi turiko dukora utandukanye n'iyindi, twebwe ibi biti ntituzobigurisha, tuzobitanga ku bene gihugu, ibindi tubitere mu kibira, kandi nta mahera tuzokwaka abantu. Ikindi nibaza yuko nabo bobashikiriza, twebwe amafaranga bakoreye turabaha ku gihe, ntiduherana nibaza. Hanyuma aha mu ubuhinga dukoresha bivana n'ahantu turi, ni isi ahantu turi, ubutaka turabanza tukaraba nko ngaha ubuhinga dukoresha ngaha sibwo dukoresha ku mpanda, kuko ntibahaba hameze kumwe, ntihaba hashushe kumwe. Rero nivyo Nexo yabashikirije nko ngaha turiko turagira amatuta canke germoire, twabanje kwimba turasasayo gravier kuri santimetero 10, hanyuma hejuru twimye santimetero 30, hanyuma munsi tubanza gusasayo gravier santimetero 10, turashirako umusenyi, hanyuma turashirako ivu risanzwe y'isi ndimwa, turashiramwo n'umwavu. Kandi ico nshima cyane uyo mwavu ntitwawuguriye kure, twawuguriye kuri urya mushinga naho aha awukura ngaha w'inka, tusha turawuzana, kandi urumva ntiyatuzimvye, ntiyadufashe nkuko turabazungu, nawe yarashizemo akigoro mu mahera twamuhaye, hanyuma turawuzana turawukoresha. Hanyuma rero gituma dufise ikizere ko tuzoshika ku mugambi wacu, n'abavomera twatoye muri abanyene bo muri iri shiramwe bari hafi n'abakurikirana, murabona muravye ngaha mbere jewe nagomba ndabasabe bikomera amashi kubera murabona yuko aya matuta n'ahata televiziyo ihari, mufasha amafoto biraza kuboneka hari isuku. Amerukira ngaha ntivyari bimeze neza, ico rero kiranteye byiza yuko narabwiye nti murabona ntihasa neza, mugubu murabona hari isuku. Kandi urazi ko twabamenyesheje uno munsi mu gatondo, si vya bindi byo gukubura witeze umukwe, bari basanze babikora. Twabibabwiye je turazananye uno munsi mu gatondo, turazananye n'umumenyesha makuru. Rero iki kiranyereka ko iyo tuyazi ibintu tubakebuye atakakantu mu gakosore baca gakosora, iki cyanyoheye cyane, urana yuko hasa neza cyane. Rero ivyo byose nibitwereka yuko tuzoshika kwihangiro, kuko urumva yuko najya amavoka bariko bararaba babonye, turabona ko nabo nyene bayashima. Kandi ikintu jewe nababwiye kuva tugitangura uyu mugambi, nifuza yuko hari ahantu twagiye turamaze kuja gutata ahantu tuzotera ibiti haba atabiti bihari, nababwiye nti nifuza yuko imbere inyuma y'umwaka wa 2029 nzoza kuri iyi misozi aho twateye amavoka yatanguye kwama. Sivyo none ibi biti tuvyuga mu gatutu tuvuga tuti ahantu ubwa mbere twahaje hagaragara atabiti bihari, none ubu twarahateye ibiti. Ico nico cifuzo ciwanje mfise, n'igihe tubanza kuko mugira dushike ngaha twaraciye ku nzego zitandukanye, uhereye kwa buramatari, nyakubahwa buramatari, hanyuma buramatari turaja mu komine. Niki kibanza tukiza ko twari tuzananye n'umutekinisiye kominale, numva tuko dukora babizi. Ihangiro dufise rero iyo dushigikiwe guhera mu nzego za leta,
tukaba dushigikiwe abene gihugu turiko dukorana neza nta kintu na kimwe cotuma tudashika ku mugambi ngo tuwushikeko neza kuko tugiye hamwe twese hamwe byose birashoboka. Urakoze cyane reka ndabakengurukire kubona mubandanya mukurikira ibiganiro bya Radio Kazo FM. Kino kiganiro muri ko murakurikira akaba ari ikiganiro twitaye ibidukikije. Reka mukanya tumira amate twumvirize no ndirimbo ihageza ikibira hamoce tugaruka. kukugira biri mu mwizero ndatwa kama ya mbere nawe urumbirwa bakabibarirwa kibirakama sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo nkingi mutisharije igihugu akatabonetse gataho kamaro kamaze amazinda yemwe igihugu kigatera igomwe kibirakama sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo ngabira cimeze iteretse neza inyeze umutima nkakweza amaso mpara nditeka itekane ryawe wa mukera rugendo bashika n'ivyiza vyeze Burundi cishije muri wowe n'iterambere erega mfasha ngufashe ubumwe wifasha gusara dusarura ibizigamika ibira nkako kibiramwo inyungu ku gihugu vyumve twimirikanye babiri basumba umwe kibirakama sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo mwitagiza na uri mwiza n'akayaga kakura kavura uzira inzara mu nyamaso ziva imihingo zikakubera kibirakama sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo sakuba kuremera dufashe tukurinde witunga rusangira mukera rugendo tubandanize novuga ku bijanye nakunguko ku bene gihugu no mugambo uzogira cyane cyane mu bijanye gukingira ibidukikije ico mumaze kubona gihaze kubera atabiti byinshi bihari byo bavyaraciwe canke vyaraturiwe byo natuma no munsi abantu bose bitabira uno mugambi kwiga kugwiza atuta mbere no gutera ibiti. Murakoze mwebwe mu mpayiri jambo nitwa Donatira Hakizimana uko mutumba bumba gacimbiri rukango twebwe nukuri baraduteye akamo turakitabiza yego uyu mugambi turabona yuko woduteza imbere aha bamwe turipfuza yuko tworonka n'ikivoka tworya tukakibura ibiti tukipfuza mu ndimiro zacu yuko tworonka gatutu mu ndimiro tukakabura yego ni byiza nukuri ibidukikije biradukingira intuzeye inkukura bigakingira intuzeye akayaga imirima yacu akabamwo n'ibiti birimo agafumbire k'intuze k'imirima. Iwanyu haramaze kwibonekeza novuga zimwe mu ngaruka ziba zivuye kutagira ibiti kudakingira ibidukikije ku rugero rwiza. Ego murakoze kumpa ijambo nitwa Ntiyankundiye Spensiyoza nkabamba ku mutumba wa Bumba agacimbiri rukango
ni byiza nko kuba mu matongo iwacu tworonka ikivoka tukaronka igereveriya nuko rero murakoze. Ngomba kugaruka kuri abantu bavuga barongwera intushira hamwe ngira ngo imbere yuko mutanga kuja muri ano mashira hamwe haba hariho bimwe mu bigaragaza yuko hakwiye kwitabwaho ibidukikije muba mwari mumaze kubona zimwe mu ngaruka zo kudaronka ibiti bikwiye ku mitumba kutaronka n'ivyo biti bishobora kubana n'indimo. Yego cyane murakoze nko nababwiye ko nitwemeye Imana Dismas no kuvuga ko bijanye n'ivyo biti bagomba kuturonsa ngaha henshi nta byari bihari ko kijanye nko kumavoka ni wacu urabona ko atamavuka menshi agwiriyo cyane ngo kubana nuko bamaze kutwereka umugambi wo kugira ngo baduhaye mavoka ni byiza cyane kuko ivoka ni ikintu gifasha cyane uwo ari we wese kandi umuzungu ivoka aranayemera. Kubijanye rero n'izo voka dushaka kugira ngo tuzigwize cyane nkuko babitubwira zibe nyinshi umunyagikubu wese ayifate wari we wese ayifate bijanye nuko azoba ayakwe ngaha muri shiramwe ryacu batwigishije. Kubijanye n'imitumba naho nyene itagira ibiti hariho ingaruka zaho hamusanga ta biti bihari ugasanga no kubutaragwa mbese n'umuntu akabura naho yoca igiti aza gucana muziko iwiwe n'umuryango. Mu gihe rero bagomba kuturonsa ibi biti turabona ari byiza cyane tuzoronka kuko bidufashe cyane bifashe uwari we wese nkuko bibere ku mitumba no wari we wese. Hanyuma rero nkaba je ko ndabona kwirishiramo ryacu zo guteza imbere nabo turi kumwe kandi nabo bose twaba tubashimira bazanye umugambi ngaha mwirishi mu mutumba wacu wantuze wabukinanya nari wo mutumba wabumba so ntuze rukango agashimbira rukango ni byiza cyane kuko nuhaciye wese arashobora kuvuga ati mbega ryashe muri ko abande ibyo bose barabishima rero kandi abategetsi benshi baca ngaha turabona ko mengo nabo nyine bahita bahagara ngaha bakaraba ukuntu hashajije bakarabona kugene hubatse bakajavuga ati rishamwe niryo mu rukango. Murakoze. Mu majambo avunaguye ahiwanyu haramaze kuboneka ingaruka mbi canke inyifato mbi y'ikudakingira ibidukikije. Ego cyane murakoze. Ingaruka mbi bifunze kwibonekeza. Ingaruka mbi zarabonetse ibikunze kwimborekeza. Turi no ngaha wewe nyene witegereje urabe nkari ahantu urabona imitumba iguma isenyagurika bifasha kubera iki zangaruka mbi zahashikiye. Imyaba myinshi yarononekaye bitewe n'iki n'imyuzure kubera iki atabiti bikingiriye aho hantu mu yo myaba byari bihari. Kandi twebwe nariko tukaba dusaba nuko nubwo turi muri rishira hamwe twebwe ni gisabo cyo turasaba twebwe abari muri rishira hamwe birashika ko n'umuntu turi ko turarengana ashobora kumenya yuko turabo muri rishira hamwe nk'ikimenyetso niba ari umwambaro canke ikimenyetso kiranga twebwe abagize irishira hamwe aba bashefu bacu bakagenda bakabyiga hamwe babonye bikunze bizokunde hamwe babonye naho uburyo busabwa ari burebure numva nta nkoni nta gitutsi twoshirako mugabo icyo nacyo nyenda gisabye gisigaye tubwire Kristo. Urakoze ngira nk'ubarongoye nawe sinzi ko hari ico musaba kugira ngo umugambi wanyu bandanye ugenda neza novuga babandanye babaherekeza kugira ngo yahangiro batubwira rizoshobore gushikako neza niyo mitumba ariko ratubwira kwiraho magurika ko atabiti bifashe iyo mitumba izohavironka ibiti ico musaba muri uno mugambi. Ego murakoze. Icyo muri uno mugambi nuko je nabonye ko twawutanguye neza kandi tudora tugize turangije n'ubundi neza. Cyo kimwe bwambe nambe nuko abashefu dukorana neza tangora inamba zihari. Umunsi bafate gukora abanyagihugu mbana bararitse bakaza dugakora. Nkabamura kuri ibi biti turimo turagira ineza yavyo turimo turoreza icane ko twatanguye kugira nte koreza ibiti bizobana n'indimo ari naco gituma tuzoca tugwiza kugira nte kubitera mu ndimo zacu kandi tushanga tuba ahantu mu mitumba yihanamye gasanga amatongo acu arimo arabomagurika ariko ndizeye ko tugize giye turabitera amatongo yacu tukajya ku mirongo ngira ngo tuzobaronkera akoko ngira ngo intuzeye amatongo azongera agirene akomere hamikindi vira kuvyerekeye ibintu by'imbuto kuvuga bahaca abantu barakunda gucanga benshi bakumugora ndakunda kuba ngandi ngaha kuraba tusanga abantu benshi barimo barahaca bavuga ati none bashi ko mwagize amavoka make ko mwagize amavoka make cyane toya ibyo tuzoguma tubisaba n'igiti kiri batubwiye ati mugabo kugisabo numva menga abashefu bodu
sarasambira no hejuru nabo ku bashefu babo twako twogwiza izindi mbuto z'intuze zivoka kugira abanyagihugu bose nko kwijana haronke basi 220 kwijana amavirano rangiza shima kigire Kristo. Yego ndagaruka no kuri ibyo bisabo muri ko muravuga ariko ku ruhande rw'abakenyezi n'ikirumara miterambere ry'umuryango mwebwe musabi kino vuga no mugambo bandanye baherekeza imiterambere ryanyu bwanyu no miterambere ry'imiryango yanyu ariko tutibagiye no gukingira ibidukikije nk'umukenyezi musabi kimwe bwe muri ko murakora bino bikorwa. Murakize neza kumpa ijambo je nitwa Nyabenda Burariya nkabamba mu gacimbiri Rukango umutumba Bumba zone Bumba komene Bukinanyana. Twebwe kwego rw'abakenyezi twararyohewe n'ingene mwaduhaye uwo mugambi kuko byinshi nako twari tubizi ingene bategura ukuntu mwabitwigishije duca turaryoherwa na cane ingene mwaduhaye icamwa c'amavoka mukatwemera ko tuzogitera mu matongo yiwacu abana bo kwacu bazoronka icamwa hanyuma na cane turashima ko mwaduhaye ibiti biterwa mu ndimiro bikabana n'indimiro ubu na cane kenshi twabura inkwi ducana abakenyezi utateye igiti ntiwaronka urukwe ariko uro twishimirije ko mu minsi iri imbere n'abana bacu n'abuzukuru bazoronka urukwi banakuru barotece basekuru bikabagirira neza. Murakoze. Je n'ubuzina ryanje nitwa Sagwere Yandre je cyo nshimye ni kimwe irishirahamwe kuva riserukira ngaha ahanyene ryakorewe ni twebwe nyene twe basagwere yande twabahaye twarabishimye gose nakari ni kwibarabara twabonye batugomwe vraiment turaryoherwa niyo mpamvu no basaba nimbe bizoguma bibandanya imyaka yose kuko nk'umuryango wanje ikihavuye turasabikanya tukanezererwa niyo mpamvu rero nimbe mu mugambo uzoguma habandanya bazoguma batwibuka matwiyagira no saba rero nk'abene gihugu vraiment naje ndabishima kuko ahantu maze kuhabaha bararyohewe nce nsanga wa muryango wacu wose tubana nce nsanga ni ukorera urumva rero ubu ndabishima kandi naje baranshimira gose aba nanje ndabipfurije kuko bazoguma babandanya uko nyene niyo mpamvu rero nkuko vraiment ku biti by'amavoka mbere nsanzwe ndi umuntu nyene jewe ncunze irishira hamwe ngaha ibihakorerwa nije mpatro ngaha haraba hirya no hino uko biriko biragenda no basaba rero yuko vraiment nukuri byarandyoheye gose kuko niyo ndose nagahembo ndabona umuryango wanje urashima gisigambere tugire Kristo. Urakoze cyane rero ngira ngo ngaruke novuga ku usanze novuga akurikirana buri munsi ku munsi bino bikorwa wowe simpava ndakubaza ngo icyo usaba ariko novuga impanuro uhabano mukorara kugira ngo uno mugambi ntuzobabera kunguko ku munsi umwe abuze ubabera kunguko k'imyaka yose nkuko bagiye barabivuga. Ego murakoze je icyo no basaba kugira ngo umugambi ubandanye ubagirira neza nuko uno buhinga bariko barabona ngaha bogerageza bakaza barabukora no mu muhiri wabo bakagwiza ibiti mu miryango yabo kugira ngo bashobore kuronka ibiti byinshi ntibagwe bazenze gusa yuko baronka abantu baza kubagwiriza ibiti ariko ko ubuhinga bariko baraburonka bakabaza hari bazonka n'ibiti nivyo ariko nabo ubuno buhinga bagerageze no kubukorera mu miryango iwabo hanyuma bavyigishe n'abana babo kuko ugwaruka ni kazoza kejo ku Burundi. Murakoze cyane mu gusa n'urangiza ndangiriza novuga aho nahereye ku uri kora kwirikirana novuga umugambi ku rwego novuga aho rukorerwa shaka kumvise ibyo bariko barasaba umvise ko bavuga bati nk'imivyaro y'amavoka yo kongererwa umvise ati turakeneye ko umugambi wagugwa muze mwamane nabo novuga mubigisha ubwo buhinga ariko cyane novuga no munabafasha no mu bindi ijabo n'igihwanyu kuri ivyo bisabo mbere ngira muce munagira ko n'impanuro muze kubaha. Murakoze cyane ibyo bashikirije n'ukuri twabyumvise kandi sinanibutse kubabwira yuko hari ibindi tuguma dutegura kuko turazi yuko ibiti ni ibintu umuntu aronka abona inyungu haciye igihe
nje gituma na Nexo yababwiye tuko turategura ukuntu tuzobigisha kurima ibizino kandi ibizino tuzobanza dusubire tubigishe neza tubereke n'ukuntu mbere umuntu ashobora kubifungura no kubidandaza mugandazi ko harimo bakeya babizi ariko dushaka ubwo bumenyi mu bumenye ibizino biragurishwa uwo mugambi tutangwe tuzobereka kuntu babirima hanyuma mwimbuye mugurishe ntituzobasaba inyungu muzogurisha hanyuma mwiteze imbere hari uwashikirije hari umudamu yashikirije ati umuntu arashaka kugura inkoko canke urukwavu muri ivyo bizino tubanze kubereka ko bikora muzokwimbura mumaze kwimbura cyane no kubafasha kubereka isoko hanyuma amahera mukuyemwo mugakora imigambi yo kwiteza imbere hanyuma kuri iki c'amavoka ivyo rero bizovana n'ukuntu mu byitwaritse kubera umugambi w'ibizino haraho baba batarawutahura mugabe ibizino ni ingaburo ndetse ku bana si kugurisha gusa urafungura mu bihugu biteye imbere hoho burya ibizino bifungurwa n'abantu batunze cyane kuko biterwa babitegura mu mfungwa mu mahoteli akomeye ivyo navyo nyine tuzofasha mutangure kumenya kubirima hanyuma umwimbu ubonetse tuwushore hanyuma ubundi dufungurire kuko twebwe dushira imbere amagara y'abana hanyuma umwimbu usagutse cyo tugira kwiteza imbere namba rukorora inkoko inkwavu canke impene tebe dushike no kunka hanyuma kuri iki c'imivyaro tugiye kuvyiga ariko inyishu nobaha yihuta burya budumbugu murazi yuko tukiza hari igihe mwatubwira ati ntituzi kubukora ariko ubu murabona ko muzi kubukora nibaza yuko abatari bakinga hamwese murazi kubukora mubukoze murabona bigiye buto by'amavoka bijya si ibyo twazananye n'indege canke n'imodoka twabikuye ino nyene rero ko burya buhinga twabuberetse jewe ndasavye Nexo muzotegura ubudumbugu mwese ategura ubudumbugu nka 10 asharondere ibibuto 10 hanyuma ubuzo bafise ikibazo Leandre tuzatumwereke kuntu bigenda none haramaze kubibona haji wawe nyene ucugenda ushiremwo tiko turavyumva hanyuma ucuza uravomera tuzovuma tubaha ikindi inuze iyindi mfashanyo hageze kugrefa naho ibi grefage yavyo abantu mwese ntizokugara ngo ntimurabe umuhinga tuzozana turiko turabigrefa najewe nzojamwo tubigrefe mubibona dufata umwe ati nawe grefa hanyuma ucugenda muhira ubisubiremwo uzoba yabitoye ubimumenyesha makuru zadusaba tumutumeko murazi ko twe tumeyogana n'amaguru uzo twereke tigiye byantu narabishoboye hanyuma dusubire dufate ikindi kiganiro ivyo nto si byiza ariko kandi no ngaha tuzoraba ukuntu twongereza ariko nico jewe ndashaka umuntu wese turi kumwe ngaha aca agenda banze agire umwimenyerezo muhiriwe hanyuma hageze greffage ruvuge tigiye byananiye tugufashe ku buryo bw'uko twe tuzova ngaha tuzi yuko abantu ngaha iriga amashano no guca agafaranga agafaranga ari umuntu uri kuramwigisha hari iwanyu ukamwereka murazi ko umuvyaro ugurwa amahera impano rero norangirizako twarababwiye yuko ibiti ntitugurisha mubwire nabandi ntihagira abazoza konona ngo batwibe kuko ni nkuko uri kuriyiba ngo uri kuriya uko ibiti uzobiha abene gihugu bagende babitere hanyuma ikindi naco murabona ngaha ntagaruka gwishi dufise murazi ikibazo mwarakidishikirije ngabariya bariko barondera inzahabu kandi umuntu ariko ararondera inzahabu biragoye ko umuzana ngira ngo mumenyesha ko arababona ariko rinda inzahabu ariko nugushishikana inyigisho n'abana bacu muberekeye yuko no gukingira ibidukikije ko hari uburyo bwo kwinda inzahabu mugabo umuntu akubahiriza ibidukikije rero jewe nibaza ko norangiza ndabashimira kuri iyi nyefato mwe mugira nuko numutekereza hanyuma mugakurikirana ibikorwa nukuri byanyoheye nsanze ahantu hari isuku no mu batuta nkabona ko hari isuku Leandre ndamushimiye cyane kuko amafaranga nibyo turabaha agahembo mugabo hariho umuntu agakora nk'umucangero ntiyitwararike ikintu ariko hari undi akora igo akagahemba akaronka mugabo agashiramwe avuga ati ni ibintu reka ndabikorana umutima mwiza kuko ni byacu rero nkaba ndabashimiye Imana ibahezagire
hano rero niho ndangirije kino kiganiro mukaba mwumvise ibitari bike na cyane cyane ivyo uno mugambi uri kurakorerwa hariya muri zone Bumba muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke akaba ari mu ntumbero yo kusubiza itoto ikibira eka mbere no kwambika ibiti imisozi isanzwe yihanamiye iri mu makomine agera kurane makomine y'akabari makomine y'amabayi Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke hariya muri komine Musigati hamwe na Mpanda mu ntara ya Bubanza ari muhigwe nije na kibaremeshereje nkaba nari kumwe na bene gihugu bo ku mutumba Bumba hariya muri komine Bukinanyana nari kumwe kandi abajejwe uwo mugambi basanzwe bakora mu ishirahamwe Communities of Hope reka tubahe isango ryo mu kiganiro gikurikira kuwa gatanu nk'aya mango umunsi mwiza Kazoza FM be your own boss.